Mwiriwe. Mwiriwe ine. Muranyumva? Bon, je ndakumva. Abakote banje sinzi ko banyumva, bonyereka signe, twumva ko batwumva kugira dutange. Yego, turakumva Ines Gakiza. Abandi sinzi ko mutugirira agasinye nkabona ko mutwumva kugira ngo dutangure. Yego. Ndabona bagize ko batwumva ni Ines Gakiza, ndabaramukije. Mwiriwe na mwaramutse nimba hari abo turi kumwe ari mu gatondo. Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu, iyi space yacu. Muri benshi mwabidusavye, ni na kenshi mwadusavye gutegura ama space, turabagamburukiye. Ariko ndabasabe twubahirize suje ya kino kiyago, murabona ko tunagitanguye bwije. Kumbure mufise byinshi mwifuza kubaza RPA canke kubaza umuyobozi wayo ku gatwe kiwe ko ari nawe mutumire wacu, ariko ndabasabe ntimutujaniranye. Mukeneye kuyandi masuje murabitwandikira inbox, biri ngombwa azoheza agaruke. Ntituje kuvuga ibijanye n'abasirikare bari muri Kongo canke ubutare canke abicwa n'abanyuruza, ayandi masuje akora ku gihugu, ariko suje y'uyu munsi ni uruhara rwa President Ndayishimiye ubwiwe mu kibazo c'ubukene bw'igitoro kiri mu Burundi, hamwe n'ubusuma bw'amafaranga buriko burakogwa byitirirwa ukugura igitoro. Ntawe tudaha ijambo yabo ububaza, uwunganira ibyavuzwe eka n'ubihakana, ariko ntitwemera abatukana. Tuyage mu rupfasoni twubahana nkabanda abashimye ko mu Burundi rero hari ubukene bukabije bw'igitoro. Ni isaha tuvugana niko biri, si bishasha, biramaze imyaka, ariko byateye byunyuka aho bigeze birenze urugero. Ubukene bw'igitoro ni kibazo gikora kuri buri muntu, yaba umutunzi yaba umukene, uba mu gisagara canke na wa munyagihugu aba mu muhana wa kure hariya mu Kirundi, bose ingaruka z'ubukene bw'igitoro zirabashikira. Amatohoza RPA yakoze nciye ku masonga yerekana ko ababoheye amaboko imugonga abarundi ari umukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye, umukenyezi wiwe Angeline Ndayubaha hamwe n'akagwi gato kabegereye. Ego ukugura igitoro birasaba amafaranga mva makungu, ayo nayo Burundi uyu munsi burayakenye cane, ariko amatohoza ya Radio RPA yerekana ko na duke duhari tunyuruzwa nabo botubungabunze. Dr. Rugurika, umuyobozi wa RPA, niwe yakoze amatohoza yasohowe na RPA. Twamutumiye hano kuri space kugira dusangire kino kiyago n'abakoresha runo rubuga rwa X. N'ubundi wese ashobora kuba bifise ko makuru yifuza kumunganira, eka n'uwifuza kubaza abironkere akaryo. Ntatevye rero reka tuje mu kiganiro nyezina kugira ngo turonke umwanya ukwiye. Dr. Rugurika, mu gutangura uducire ku mayange uruhara rwa President Ndayishimiye muri iki kibazo c'igitoro rubonekera hehe? Unatubwire nako kagwi kamwegereye bakorana. Urakoze Ines Gakiza. Bon, mbanje kubaramutsa nanje, ndaramukije nabo musanze muri ko murafashanya mu buhinga bw'ivyuma. Ndaramukije kandi nabo mbona turi kumwe kuri runo rubuga rwa X, bariko barakurikirana kino kiganiro, kumbure tuza gusangira n'ikiyago. Nkuko babivuze, uno munsi nipfuza namwe mwavyifuje, hariho n'ababidusavye yuko twosabikanya iki kiyago kubijanye n'amakuru avugwa mu bukene bw'igitoro mu Burundi, kuko murabona ko sinzi ko abantu babibona, mugabo ubuzima bw'igihugu burahagarara, gusa n'ubwohagarara iyo igitoro kitabonetse mu Burundi. Urabona igisagara cose abantu bagumye muhira, babuze ingene baja ku kazi, kumbure hari abashobora kugenda iyo babishoboye, ariko muri rusange ivyo noneho n'abahinga haba mu by'ubutunzi barabizi. Iki kibazo cy'ubukene bw'igitoro mu Burundi
kirafite ingaruka zikomeye mbi cyane ku buzima bw'abanyagihugu na cyane cyane ku buzima bw'imiryango. Birunyura ubukene bwari bumaze imyaka buri mu Burundi. Murazi ko Burundi buri mu ngorane nyinshi, sinoza kubivuga. Ofete harimwo ikibi hariho abantu bapfa kubera kubura ibitoro, hariho abantu bicwa n'inzara kubera kubura ibitoro, hariho abantu ubuzi buhagarara uno munsi kubera ibitoro atabihari, kubera ko mu buzima bwabo bwa misi yose canke mu kazi kabo bisaba kwiyunguruza canke bakora muri ico gisata nyene ca transport. Reka rero mu ncamake kumbure nduge nyene kwijambo, ariko nari numva umengo nobanza ego gusigura igituma iki kibazo ari inkoramutima haba kuri twebwe mugabo turazi no ku barundi benshi ko ari inkoramutima. Mugabo urazi ivyo tubona, nagomba guhera ko kuvuga yuko ubu bukene bw'igitoro ntibuje kuri Ndayishimiye, ntibuje kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, naho tuza kuvuga uruhara rwiwe kuko biratandukanye n'ibindi twahora tubona, kuko ego na mu bindi bihugu hari igihe twumva ubukene bw'igitoro iyo byaturutse ariko nko kumvo mpuzamakungu, iyo usanga ku isoko mpuzamakungu cabuze cyangwa caduze igiciro, ugasanga abakirangura rero babanje kuja muri soko niruze mu kwiyumvira ingene bokigura n'ingene bokidandaza, ugasanga impari ziri hagati y'amareta n'abakidandaza. Ivyo birashobora gushika mu bihugu bitandukanye, no mu Burundi vyarashitse. No mu myaka yahera twarabona amareta yagiye atandukanye, ukabona ko habaye nk'ikibazo c'igitoro c'imisi mike, ariko wagenda kubaza ugasanga vy'ukuri ico kibazo ni kibazo gitoyi kiza gutorega umuti iyo abadandaza b'igitoro bagize amanama n'abatwara igihugu, leta cyane cyane. Twarakunda kubona, muravyibuka, abashikiranganji b'ubudandaji, ministre wa commerce, ukabona yakoranije nk'abagwizatunga bose bakorera mu gisata c'ibitoro, ico bita les pétroliers, kenshi babita les pétroliers niko babita mu rurimi rw'igifaransa. Rero kera wasanga ari nko ku bibazo bijanye n'ibiciro, ugasanga rimwe abadandaza b'ibitoro baranikika mu kiza, bagashaka gutegeka leta, ariko bagashaka guhimiriza leta kugira iduze ibiciro baronka inyungu, rimwe mbere bakaronka inyungu z'umurengera. Ivyo rero vyarabaye no kuyandi mareta twarabibonye, ariko ugaca usanga ubwo bukene bw'igitoro bumara imisi mike cyane. Kenshi ndibuka wasanga bumara nk'imisi 2-3, kandi naho ntiwasanga ari hose, wasanga ariko mu ntara zimwe. Je ndibuka ko nko mu myaka yahera, je ndavyibuka turi ni Burundi turiko turakora, nari umumenyesha makuru, warasanga nko mu gisagara ca Bujumbura aho abantu banywa igitoro ku bwinshi ariho hari ubwo bukene bw'igitoro. Mugabo ugasanga nko mu ntara zimwe cari kigihari, abantu nta bukene bw'igitoro babona, abantu baraduga bakamanuka, abantu bakaja ku buzi. Alors uno munsi rero gituma iki kibazo cyatumye tuvuga tuti iki kintu reka tucicarire, nuko haheze imyaka nukuri. Reka mpere ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, kuko sinosubira hariya ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko nabivuze biri muri ivyo twahora tubona, aho ubukene bwaza bukamara imisi 3, 4, 5 iyo byabaye birebire, ariko ukazibona birasubiye kuba normal, ibintu birasubiye kuja ku murongo. Ariko urabona ubu bimaze imyaka, no kuvuga President Evariste Ndayishimiye yashitse mu 2020, kuva ico gihe tuguma tubona ubukene bw'igitoro bwiyongereza byo. Uno munsi rero ico je nshaka kuvuga giteye n'amakenga, ntibikiri ubukene bw'igitoro bufise imvo isiguritse yumvikana. Uno munsi jewe ndavyita politike y'ugukenesha igitoro. Murashaka kuza kubimbaza ndabisigura, kuko urabona uno munsi haje na politike. Ibi bintu rero ni ibintu jewe binantangaza, ariko kandi bibabaje. Nifuza ko abaza gushobora kuturonsa inyishu bashobora nabo kumbure guterera. Ibi bintu vyaje ngo igitoro pass, nukuvuga ni application leta yazanye. Nukuvuga ko leta yaravuze ati iki kibazo c'igitoro ntikizigera gitoregwa inyishu. Barundi kazi, namwe banyamahanga muba mu Burundi, ni mubimenyere mushima tubazaniye politike
yo kugabanya kunywa igitoro. Nukuvuga tubazaniye igitoro pasi. Bagaca bavuga bati uwuzonywa muri iyi ndwi ni ufise ibiharuro bingana uku ngo vya plaque. Abazonywa hariya uwunyoye asubira kunywa ngo mu ndwi zibiri. Sinzi ko mubona iyo politike. Nukuvuga yuko uno munsi turi muri politike yo gukenesha igitoro. Ndaza gusigura si ukuvuga yuko igitoro kidashobora kuboneka, kuko kumbure hano harashobora kuboneka abaza guterera n'ibindi vyumviro, ariko jewe mu matoza amaze iminsi ngira ndabona inyishu zimwe zishoboka. Alors uno munsi mugabo rero ikindi navuga kibabaje, uretse ko politike leta iriko irashiraho ari yo gukenesha igitoro. Nukuvuga ibi byo gushiraho igitoro pasi ni ibintu ubona yuko leta igira iti tugomba kugabanya ingene abanyagihugu mukoresha igitoro, munywa igitoro. Alors bisigura yuko ni ngorane, ibi bisigura yuko byabaye politike. Alors mugabo rero iyo politike turaraba dusanga irafise ivyinyegeje inyuma, kuko twarabivuze, reka ndabisubire. Uno munsi hari ico bita monopole. Monopole ni kuvuga leta y'u Burundi yahaye uburenganzira ishirahamwe rimwe rudende ryo kwinjiza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Iryo shirahamwe twama turivuga, ndarisubiyemo, ni Prestige Investment. Iryo shirahamwe nivyo rihagarariwe ku mugaragaro, ico bita officiellement, rihagarariwe n'umuntu w'umunyarwanda aturuka mu gihugu cyo mu Rwanda. Mu bisanzwe ntihari n'umugwizatunga, kuko turazi ayandi mabanga akora mu mashirahamwe mpuzamakungu hano i Buraya. Ntibisi ngombwa ko dutanga bene ayo ma precision kumbure n'ubuzima bwiwe, ariko niwe rero aserukira ku mugaragaro iryo shirahamwe. Ariko mu makuru tuganira n'abategetsi bo muri leta y'u Burundi, mu makuru duhabwa n'abakozi bakorera muri ico gisata c'ibitoro, batubwira yuko iryo shirahamwe Prestige rihagarariwe ku mugaragaro n'uwo munyarwanda yitwa Bonaventure Hakizimana, mu bisanzwe ritwagwa n'abakuru n'umukuru w'igihugu, bakavuga n'umutamukanyi wiwe, kuko babitubwira bafatiye ku mategeko babona atangwa. Iyo yageze kwishuza amafaranga y'iryo shirahamwe Prestige Investment, bikora umuhanuzi mwishikira, umunyamabanga mwishikira mu biro vya president Ndayishimiye ajeje vya gisivile, n'umugenerale yitwa Aloise Sindayihebura. Iyo uwo atari wa telefone muri BRB yishuza amafaranga ya Prestige, haterefona umukuru w'urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema. Abo rero iyo baterefona batanga n'amategeko, iyo bariko baravuga ko byihuta, bobo banavuga bati iki kibazo mumenye ko kijanye n'umutekano w'igihugu, turabasavye mu binyarute. Kenshi baranahonyanga amategeko mu gusohora amafaranga muri BRD. Hari n'igihe baravuga ati none aya mafaranga musaba turayasohora gute ko atarupapuro twabonye ibi, bagategekwa kubikora uko nyene. Nagenda babwire ko muri BRD bahora basohora amafaranga, abantu bakagenda n'isakoshi rimwe ntarinde guca mu makonte y'amasosiyete, bakagenda n'amamare amasakoshi bagatora amahera y'amadolari mu noti. Ivyo bintu abantu bakorera muri BRB baratubwira ko nakamaramaza. Abakozi bo muri BRB bamwe barabibona bakagwa mu gahundwe. Abakuru ba BRB barategekwa, urumva hari abavuga bati utabikoze barakwica aba bagabo. Muribuka umukuru wa BRB witwa Murengera Ntwari Dieudonné, muribuka mwarabonye ejo bundi mu 2023 ntihenze ingene yafashwe agasaki bamufata ari no kwa gatandatu ku munsi w'akaruhuko, bamutelefona yuko ategezwa kuza ku biro. Yaje ku biro yambaye ibutura, bamusinyisha ibintu yuko asubirijwe n'uwundi, ubwo nyene bacamwandika minote baramutwara. Mwarabonye urwandiko rwasohowe n'umukuru wa sentare wa parke ya leta, procureur general, yanditse ibyaha by'agahomerabuntu avuga yuko umukuru wa BRB yagirizwe ibyaha bikomeye bijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, atteinte à l'économie nationale. Muribuka yagirijwe ibintu byinshi, blanchiment, aragirije ivyo bya blanchiment
ça relève du droit international, ni ibintu bijanye n'iterabwoba, terrorisme. Alors mwarabonye ko yafungiwe muri documentation mwiperereza, aho yari karabazwa ibintu byinshi, aho yari karasinyishwa ibintu, aho yari karasabwa amafaranga, kumbure nawe yari yarabitse ahantu, hanyuma baramucisha mu mpimba, mu ibohero rikuru rya Mpimba, abantu bazi yuko arindiriye urubanza. Abantu bose cyari turizi yuko turindiriye urubanza kugira tuze twumve ivyo byaha bikomeye by'ubutunzi, ariko mwarabonye yuko mu mwanya muto urume rumara baciye bamusohora ibohero rikuru rya Mpimba. Nta kwezi yamazeyo, ntihenze, yoba yaramaze ukwezi cyangwa sinibuka iminsi sinayiharuye, ariko nta kwezi kurenga yamazeyo. Uwo muntu uno munsi aridegembya. Mwibuke abantu mu Burundi uno munsi bafungiye ubusa, ivyo sindabigaruka. Alors kijya kibazo tugikurikiranye, twaramenye yuko Dieudonné Murengerantwari yararongoye BRB, yafunzwe azira amajambo yabwiye abafasha Burundi bo muri Banque Mondiale. Bari bavuye i Burundi kandi mu bategetsi barabonanye n'umukuru wa banke y'igihugu, Banque Nationale BRB. Baramubaza bati ibi bintu twumva tunabona, kuko bajya abantu barafise accès à des sources d'information même au niveau international no hanze, barabona amatransfert y'amahera. Baramubajije rero bati hari amahera twaravyumvise mu bimenyesha makuru, turanabibona mu madone dufise, aya mahera arenga imiliyoni 100 z'amadolari yagiye. Yarabuze icyo abishura, akababwira ati no kuri munkundiye ico kibazo mwokibaza umukuru w'igihugu, ko ari mubo muzobonana. Nabo bati uraturungika ku mukuru w'igihugu kandi turiko tukubaza ibintu bijanye na banque centrale. Mu nyuma niho yababarira ati hano hari ishirahamwe yitwa Prestige, urumva amafaranga baradutelefona, barana amategeko ava hejuru tukabikora. Okay, urumva ibangari bariragiye. Mu bisanzwe twaramenye ko ari byo yagize. Hanyuma rero nashaka kuvuga iki, tugerageje rero kwimba mu matohoza no kubaza cyane ivyinyegeje inyuma rero y'iki kibazo cy'ubukene bw'igitoro kidahera. Twasanze harimwo ubusuma bukomeye. Murumva yuko nk'akarorero hagati y'amezi ya gatandatu, hari muri juillet, hagati y'ukwezi kwa kwindwi kw'ibihumbi 2022 hamwe na n'ukwa kane kw'ibihumbi 2023 haragiye ayo mahera, niho yagiye ayo mahera ashika kuri 123 millions de dollars, imiliyoni 123. Alors twaragerageje kumenya tuti reka rero dukurikirane, kuko ayo mahera yavuye muri BRB, Banque Centrale, acaca mu banki Bankobu, aciye muri Bankobu acaca kuri konti ya Prestige yari mu konti y'ibanki y'Abakenya KCB. Ariko hariho ahantu ayo mahera agera ashitse aho muri KCB, kandi si KCB ya Bujumbura, ni KCB Kenya. Ayo mahera rero aca disparesa, akabura. Ivyo onye biri mu bintu bo kumbure turabigarukako. Niho rero twabonye tuti ibi bintu birateye ubwoba. Ifoko tumenya aya mahera yaje, kuko iyo amahera ariha nk'ibitoro, urabona yuko mu nyuma yavuye kuri konti za Prestige akaja nko kuri konti z'ayo masosiyete akomakomeye yo hanze, ubona yuko ariyo aba yatanze nk'ivyo bitoro. Ivyo rero twasanze atari byo biba. Hari ahantu hagera ayo mahera ntusubire kubona iyo yagiye yarengeye, kandi bakanakubwira yuko yagiye ahandi, mugabo handi ntibavuga. Alors bisigura yuko harimo ibibazo bikomeye, hashobora kuba hinyegejemo n'ibintu bya blanchiment d'argent, ni ibintu biririye na terrorisme. Urashobora gusanga aja mu gukora ibindi bintu, aja kugura ibindi bintu. Nico rero cyatumye tugira amakenga menshi, turondera kumenya ibi bintu. Reka ndababwize n'ukuri, nko mu bantu vyitwa ko rimwe bahagarariye za Prestige, hariho abantu bashoboye kumenya, ugasanga nabo muri Prestige abanyene bakavuga bati bijya bintu, ati ababivuga babivuga kujya nyene uko babibonye, mugabo ntibazi ibyo ari byo nabo. Ati natwebwe bijya ntimwibaze ko hari umuco munini tufiseko. Sindi ko mwumva ampleur rero y'ico kibazo. Alors mugabo rero nshaka kugaruka kubituraba, kuko ivyo onmengo hariho amashirahamwe mpuzamakungu abiriko, kuko n'ibintu amashirahamwe mpuzamakungu kenshi canke ibihugu bimwe
bikurikirana cyane kugira barabe ko atari ibintu bishobora kuja mu byo guhungabanya umutekano w'ibihugu canke urudandazwa rutemewe n'amategeko mpuzamakungu. Rero tumaze kubona ko hari amahera azarakoreshwa ngaho, aha sinza kugaruka ku kibazo mwabonye mwese, abantu bose banonosoye iby'ubutunzi bavuga ko ari ikintu kibi ku butunzi bw'igihugu. Kijya kintu umukuru w'igihugu Ndayishimiye yakoze, agafata ibanki nkuru y'igihugu akayihindura en service spécialisé yo mu biro by'umukuru w'igihugu. Nukuvuga akayitwara gutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Burya hari abantu, hari umuntu ajejwe ivyo bintu by'amafaranga yinjira mu gihugu n'ayasohoka. Uyo muntu no munsi akorera mu biro ku mukuru, bamushiriye ibiro kwa Ntare mu biro by'umukuru w'igihugu. Urumva agira ibiro kuri BRB akagira n'ibiro mu biro by'umukuru w'igihugu. Bisigura ko jewe barambwiye ibintu biteye nk'isoni, ugasanga uwo munyamabanga mwishikira uwo mu biro kwa president Jeje bya gisivile arafise application iri directement connecté ku maserver ya ntuze ya Banque Nationale BRB. Bisigura ko nawene nahatakora muri BRB kandi atariwe muyobozi mukuru wa BRB, bisigura ko ashobora kuja muri iyo application agakora ivyo akora. Nukuvuga rero no munsi mu ncamake ibanki nkuru y'igihugu ari nayo ihagarariye icyo bita ubutunzi bw'igihugu, icyo twoshaka tukita la souveraineté économique y'igihugu. Murumva yuko iri mu kirere, naho byitwa officiellement ko hari uwitwara gouverneur wa BRB. Murumva ko hariho abahanuzi, abagenero bayinjiramwo haba mu rwego rw'iperereza no muri presidence. Icyo rero ni ikintu gituma ubutunzi bw'igihugu nta mutekano na muke bufise. Navuze ivyo vyayo madevise basohora ku bwinshi, aho navuze ayo onyi kuko ariyo yavuze cyane, twabonye trace yayo duciye muri za BRB na Bankobu, ubonye n'amatariki tuzi. Mugabo hariho abatubwira yuko biba ntanzwi ihera cyangwa indwi zibiri iyo gusa bumvise yuko hariho amadevise miliyoni zingahe ziri mu kigega ca leta BRB, misi yose ngo bararungika abantu. Iki rero gituma mvuga hariho n'abantu bagenda batanazwi, mugabo ngo kenshi bakagenda byitirirwa ko baserukiye Prestige canke batumwe na Prestige, ugasanga rero batora amafaranga liquide muri za BRB. Hari ibintu bindi nabivuze, twarabivuze mu makuru bidakogwa, aho usanga uno munsi mwaravyumvise ishirahamwe Prestige rifite imanza zikomeye n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu y'igitoro. Uno munsi biriko bibera mu masentare mu gihugu ca Tanzania. Hariho ikibazo gishika nk'amamiliyoni y'amadolari arenga 60-80 umengo bariko baraburanirako. Ibi bintu mwibuke yuko iyo Prestige mwumva yatanze inyandiko, ico bita lettre de crédit, bambe zivuye muri Banque Nationale y'igihugu cy'u Burundi, Banque Centrale BRB. Ivyo bintu hano kumuri hashobora kuba harimo abanonosoye iby'ubutunzi, kuko jewe sindi umuhinga vraiment mu by'ubutunzi. Ivyo bintu baravuga ko bidakogwa nta société privée, surtout y'umunyamahanga, kuko no mu Burundi afite société privée yiwe, ivyo leta niyo bimukorera. Rero iyo habaye wowe umunyamahanga ntibishoboka ko ibanki nkuru ariyo iza kwishinga umunyamahanga naho yoba ari umunyamitahe wagute aje mu Burundi, kuko murumva izo manza ziri muri Tanzania, urumva ko zikwega leta y'u Burundi. Nukuvuga ko ejo Prestige itsinzwe, ejo ukazumva amasentare mpuzamakungu ariko arayikurikirana ni leta y'u Burundi, n'amakese n'amakonti ya leta y'u Burundi azofatwa. Nukuvuga Banque Nationale BRB. Donc alors ico ni kindi kibazo. Murumva ko abahinga mu by'ubutunzi baravuga yuko amasosiyete yose yigenga yishingwa akorana n'amabanki y'ubudandaji, izo banki commerciale ziri mu Burundi. Ntabwo isosiyete nk'iyo ishobora gukorana directement na Banque Centrale, donc BRB. Ico mwumva ko ari kindi kibazo gikomeye kirengeye meme n'ivy'ubutunzi, gifise intumbero ya politique, aho la souveraineté économique y'igihugu iba violée complètement au profit d'un individu ashobora gukwegera, urumva, ubutunzi bw'igihugu. Hariho ivyo, hanyuma hariho ikindi cyatumye tuvyitaho cyane,
ni imvugo y'ububeshi y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari naco gituma mu mpera twasanze finalement la responsabilité muri iki kibazo c'ubukene bw'igitoro ari iri directement lié à la personne de Ndayishimiye Evariste no umukuru w'igihugu no kuvuga yuko nivyo umukuru w'igihugu kuko niwe n'ubundi abibazo ariko tubiravye niwe anabishigikira naho birimwo inyungu z'umukenyezi wiwe ariwe hanini arongoye iryo shirahamwe rya Prestige ari gwiwe. Alors aha rero navuga iki urumva ko umukuru w'igihugu igituma tubivuga nuko twasanze ayo manyanga yose turiko turavuga hari n'ibindi biheza bikaba aravuga imvugo y'ububeshi muribuka mu ntango z'intwaro yiwe kugira ashika habwira abarundi ko yifatiye igitoro mu minwe ejo bundi mwabonye ko yavuze ati nifatiye ubutare ikibazo c'ubutare mu minwe ibi byose abarundi turabyumva bigaca mu gutwi bikarengana ariko mu nyuma ntituze kumenya ati mbega igihugu capfuye gute economiquement mu by'ubutunzi kandi byabaye tubona byabaye twumva mugabo ntituvyiteho naha rero nk'akarorero iyo akivuga ati jewe ndagifashe mu minwe iki kibazo c'igitoro abantu bose twari tuzi ko n'ukuri ibintu bigiye gutungana kuko nivyo hari hamaze iminsi havugwa urabona haravuzwe n'ayandi mashirahamwe amasosiyete yigeze kuba ariyo yiganje mu gisata c'igitoro twavuga nka Dantel Petrol zaravugwa na zone rimwe rimwe mu makosa atandukanye mu maspekulation ariko rero Ndayishimiye amaze kubivuga twari tuzi ko bigiye gutungana ariko dusanga finalement niyo strategie yakoze mu kuvuga ati iki kibazo c'igitoro ndacifatiye mu minwe kwari ukugira ejo hirya hejo ace astwara da BRB asubira digere wenyene mu nyuma telefone donc azara telefona iruhande y'umushikiranganje w'ubudandaje urumva nk'ico kibazo ujya mushikiranganje w'ubudandaje murigera mubona yavuze ku bintu by'igitoro jamais nukubera ko nta vyazi muramaze kubona conference de presse vraiment mubona ujya mudamu atwara ministère ya commerce agiye hajya akasigura ingorane z'ibitoro jamais kenshi mubona umuyobozi wa Regideso abantu sinzi ko muvyibuka Regideso ijejwe gutanga amatara n'amazi mwiyumvira aho twashitse uburundi mudamona umukuru w'igihugu avuga ati iki kibazo ndagihereje umuyobozi mukuru wa Regideso turazi imigenderanire prive bafitaniye ubucuti barakorana muri ivyo bintu nyene vy'igipfungu mugabo nshaka kuvuga iki kibazo ni kibazo gikomeye umukuru w'igihugu ntashobora kwamabesha abarundi parce que reka ndababwire hari ibintu turiko turimenyereza turiko turamenyera mugabo ntitumenye ko ari ivyo biriko biratwica kandi biriko by'iki gihugu umukuru w'igihugu akabesha muri 2021 akavuga ati ibi bintu yabivuze muri 2022 ndagarutse aravuga ati niba atari 2021 aravuga ati ibi bintu mubona by'ubukene bw'igitoro namenye ivyari ivyo nabitoye umukuru w'igihugu yavuze gutyo nukuvuga yuko namakuru yegeranije yahawe n'inzego z'igihugu nukuvuga yavuye mu iperereza yavuye mu bashinga amateka bajeje ivyo byose byo gukurikirana ubuzima bw'abanyagihugu nukuvuga yuko yegeranije amakuru hawe n'inzego zitandukanye z'igihugu iyo avuze rero ati twasanze abari ko barakreya ubu bukene bw'igitoro bari bagamije kuzogumura abanyagihugu kuwa gatandatu baje ngo mu myiyerekano mu bagire imigumuko ngo bakuru ubutegetsi bwanje muribuka ko ari byo yavuze ivyo bintu aravuga ko yabikemuye yabitoreye n'inyishu okay twese tuti simba imanga umukuru w'igihugu ko arusimvye bashaka kumukura kandi bakreye ingorane z'ibitoro ubu rero ahubwo igitoro kigiye kubajya nawe kigiye kuboneka ku musesegara kandi agiye yatsinze n'abashatse kumuhungabanya guhungabanya ubutegetsi bwiwe mugabo ico twabonye uko iminsi yakurikiye cya kibazo c'igitoro cyaciye cunyuka mu nyuma muribuka ko yasubiye kuvuga ngo hari ikintu yigeze kuvuga ngo bahora badandaza igitoro hari imvugo zifobetse bahora bakoresha wumva rimwe rimwe ko bashaka kuvuga abantu bamwe naho batabavuga ukumva yuko rero avuga ngo uno munsi ngo bariko barashaka guhungabanya ngo ubutunzi bw'igihugu urumva iyo oni bayindi explication nukuvuga ko umukuru w'igihugu azanye insiguro igira kabiri itajanye n'imwe yabwira abarundi bwa mbere ubugira gatatu acaza avuga ati
twaramenye icyo gihe hari hateye ubundi bukene bukomeye, acagenda avuga ati twaramenye igitera ubukene bw'igitoro. Mwiyumvire umuntu w'umutegetsi twasanze yandikiye abariko barapakira igitoro, ni ukuvuga amasosiyete ngo hariya i Dar es Salaam, ngo ababwira ngo ntimupakire ibyo bitora ayo makamyo, ngo ntimupakurure ubwo bwato, ngo kuko leta ntituzoba ariho. Urumva byitwa ko ari wowe uri muri leta, ngo kuko leta ntituzoba ariha, ngo hagira habe kudeta. Ivyo bintu ndimo ndavuga vyavuye mu kanwa ka Evariste Ndayishimiye, mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Urumva ibaye insiguro igira gatatu avuze. Reka sindabarandire ivyo, ico gihe turibuka ko yariko ngo avuga umushikiranganji umengo wa mbere barafite ivyo bamaze igihe bapfa, mugabo niwe yashaka kuvuga naho atamutomoye. Ariko ivyo byose tutoje dusanga atari ivyo. Alors ejo bundi muribuka azana insiguro igira kane. Insiguro igira kane yavuze ati mu bitera ikibazo c'igitoro twasanze ahubwo hano mu Burundi tunywa igitoro kingana n'amaritiro imiliyoni 30. Muvyibuke, murashobora kubitora mu madiskuru yabivugiye ku Musaga mu bikorwa rusange. Ati twasanze rero ahubwo hari abantu ngaha, asubira kuvuga ngo hari abantu ngaha ngo bamunzwe n'ibiturire, ngo batunze mu kusahura igihugu n'abanyagihugu, ngo kuko ngo bakironka ko amakomisiyo. Arasigura acavuga ati twasanze ahubwo nta igitoro gikwiye kunyobwa hariya ku isoko, ngo abahora bakizana ngo bahora baca ngo kuba komisionera. Arasigura atanavuga n'ibintu by'amahera, ngo kandi ngo mu bisanzwe ngo leta ngo twaronse aho tuzohora turiha ngo twakinyoye. No kuvuga baronke kumbura bakibaha ku ideni, hanyuma kiza izo miliyoni 30, kuko n'ivyo umengo Burundi bwo bukoresha autour de 30 millions de litres d'essence par mois. Urumva ko arasubiye azanye insiguro igira kane, atavuga tubu twaronse aho tuzobigurira ku isoko. Alors ivyo byose rero nivyo je navuga nti none umukuru w'igihugu abwira imvugo zine zitanu abarundi, akababwira ibintu bitandukanye, hanyuma abarundi ntibagire reaction. Turavuga tuti reka tutohoza. Alors turiko turatoza nk'ivyo bintu yavuze ngo bashinze ishira hamwe Sopebu. Muribuka ingene yazanye Sopebu vema, abantu bose baravuga bati niryo rije. Mugabo mu makuru twaronse twasanze iryo shira hamwe Sopebu, reka ndabibute, yarishinze mu kwa kabiri kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2023, nibaza ko ari 2024 ntihenze, uyu mwaka uheze. Mugabo twasanze mu kwezi nyene k'umunani kw'icenda, au fait uyu mwaka uheze, ishira hamwe ntuzeyi ya indi prestige nyene ya Mukanda yishimiye, niyo twasanze n'ubu leta iha isoko, igaha isoko, twarabivuze, igaha isoko y'ukuja kugura igitoro hanze. Alors baragiye barasinyiranira amasezerano, iryo shira hamwe nyene prestige, aho Ndayishimiye yari yahejeje kubwira abarundi yuko unyi barigurira hanze. Baragiye bonyene dusanga baguriye amashirahamwe yitwa Standard Petroleum na MBM Petroleum. Ayo onyi rero n'amashirahamwe asanzwe n'ivyo adandaza igitoro nayo muri Aziya. Mugabo baragenda bakabagurira, nivyo Ndayishimiye urumva abesha, yavuze ko bayigurira ku isoko, mugabo bayigurira amasosiyete y'abakomisiyoneri nayo nagurira ku isoko hariya nyene aho yita kuri raffinerie. Alors bisigura ko d'abord Ndayishimiye yarabesha abantu ko ashinze Sopebu kugira gishikire ku isoko. Mu madokima dufise n'amatoza twakoze, Sopebu ntigigera risoka, nta namwe uzosanga Sopebu yagiye kugira amasezerano yo kugura igitoro, ahubwo igitoro kigura prestige, kikaca kibizana hariya ku isoko mpuzamakungu, kikabigura kikabizana ku biciro byaryo, kigaca kibizana mu Burundi kikabihereza Sopebu. Alors ico rero nico kindi twavuze tuti ivyo bintu ntibisanzwe ntibisiguritse ingene umukuru w'igihugu ashobora kuba amabesha abantu, ariko abantu ntibavuga. Aho rero n'ukubera iki hari inama nshingamateka nta na kimwe ivuga, hariho leta yarababujije kuvuga. Muribuka ko n'umushikiranganji wa mbere Jevendera ko buca yarigeze kuharara kuvugira cyane ku radio avuga ivy'ibiturire. Turafise amakuru yuko
perezida ndayishimiye yamwihamagara yamubwira ati ikibazo cy'ibiturire ntuzosubire ukivuga ico ni ikibazo canje wowe ntuzosubire no kuja ku maradiyo kuvuga ngira murabibona ubunyi nawe ari mu bantu nyene ubwanwa bwafutse umunwa ari ngaho alors iki rero nkavuga nti abarundi ntidushobora kumenyera ko umukuru w'igihugu abesha none umukuru w'igihugu hamwe abesha none mwumva abantu muzoterera iki amabuye umunyagihugu asanzwe ariko arabesha umunyagihugu azogenda hajya akagira une fausse déclaration muri leta wumva akwiye guhanirwa iki kandi ukubesha byabaye institutionnalisé par le chef de l'État aha rero naho niho mvuga nti ni kibazo extrêmement fondamental kuko igihugu ntigishobora kwitwa igihugu gifise umukuru w'igihugu qui a fait du mensonge la politique iki kintu abarundi dukwiye kukimenya kucumva alors hariho nyina ko ndavuga ivy'ububeshi byose nabisiguye navuze ivy'ingene yavuze ngo bashinze Sopebu mugabo tugasanga Sopebu ni gikanganyo ni cibereye aho i Burundi kirindira yuko ntuze prestige yinjije ibitoro ivyo turabibona nuno munsi akarono baha kuntuze kuibahari hari yani ya Ocean hariya kuri port ya Dar es Salaam hariho ubwato buri hariya muri Tanzania bufise amaritiro agera kuri 30 millions de litres 34 millions de litres za essence zategerezwa kuza i Burundi ni prestige yari yagitumyeko mugabo ayo mahera yoba yarasohotse ariko ico gitoro nikirigera kiza alors uno munsi ibiriko birabarika ndababwiye iyo societe yazanye ico gitoro iri mu mpari hamwe na prestige igitoro kiri mu bwato muri kuri port ya Dar es Salaam muri Tanzania ubwo bwato ku munsi haheza amezi ubunyatano ni kuva mu 8 guheze le 19 août z'umwaka uheze nuno munsi go turavugana ubwo bwato buri mu mazi mu kivuko cya Dar es Salaam burugaranye kubera ko batarumvikana na prestige ku munsi buriha bwishura ibihumbi 32 by'amadolari y'amanyamerika ni ukuvuga ku munsi ubwo bwato bumara murajya amazi budapakuruye alors ejo bundi aha twari ko turagira amatohoza twasanze ayo mahera amaze kugera kuri 6 millions de dollars 6 millions de dollars nagenda babwiye mwumvirize y'amatati kubera akagagazo nyene kariko karaba hagati y'abo bantu ayo mahera n'amahera azoza guhanirwa uburundi kubera ibanki nkuru niyo yishinze prestige muri ico kibazo iki kintu rero nkavuga ibi byose urumva ni ibibazo bizoza et puis ibi bintu naho twumva umengo ni prestige n'umukuru w'igihugu none bigitwe bidutwaye iki me twibagira yuko nivyo bigira ingaruka mbi kuri niveau de vie y'abarundi nivyo kuko birahungabanya ubutunzi bw'igihugu iyo ubutunzi bw'igihugu buhungabanye nta muntu n'umwe ari mu Burundi bidakorako guhera ku mukuru kuri wa mutunzi wa mbere yibaza ngo ni milliardaire gushika kuri uriya munyagihugu nyarucari wo mu minyaganyaga nyene w'umurimyi ari mu bukene budasanzwe bidukorako twese eka twese n'abarundi dahere twahunze bidukorako kuko bikora ku miryango yacu twese alors na rero mvuga ni kibazo gikomeye abantu bakwiye guhagararira bon mpora mbona abantu binezereza iyo bibaza ko bari kubarondera sympathie mu bategetsi abantu usanga bandika ayamuhe bandika du n'importe quoi batuka abantu ngo kubera bashikije amakuru bamwe bakadufata nk'uko umengo turinya nka Burundi canke twanka umugambo uri ku butegetsi canke twanka ngo umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe c'est pas ça turiko tuvuga ibijanye n'igihugu cacu ibijanye n'ubuzima bw'abanyagihugu bacu ibijanye na kazoza ka kijya gihugu kuko ibi bintu bizokora ibara mu minsi uko ibintu bikurikirana sinzi ko nobandagejeje ngaha mugabo kumbure ndashobora kwishura ku bindi bibazo sinzi ko hari ivyo ntavuze ariko nukugira twerekane ko iki kibazo ni extrêmement fondamental nivyo kabisa bajya abantu bo muri documentation baza barasohoza amahera mu banki nkuru bavuga bati binyarutse kuko iki ni kibazo cy'umutekano w'igihugu jewe aho bigeze n'ukuri mbona yuko la crise du carburant iki kibazo mu Burundi kiruta n'ikibazo cy'umutekano kuko kiriko gihungabanya ubuzima bw'igihugu bwose reka mbe ndagejeje ego Bob hari utubazo tubiri nashaka kukubaza kumbureshe mpakanya abo babifuza abandi kukubaza canke kukunganira ubu bukene bw'igitoro wovuga uti ni politique uyita politique yo gutera ubukene
iri mu gihugu. Ma question none iyi politique uko wayise ubwo ntiri contre le président ko n'ikibazo kitamuhishira mu gihe nibaza aba yifuza kwerekana ko ashoboye gutwara atwara neza anaguma atwara kumbure finally inyungu akura muretse bon harimo uko kwiba amafaranga wavuze mugabo à la fin numva umenga kiri contre lui kuko n'ikintu kiri ngaho kigaragarira abantu bose kandi uwo munsi kikaba kigeze ku rugero rukabica. Bon, urakoze Ines, ikibazo ni ciza ariko nagira ndakwibutse yuko ibibazo biri contre le président ntabwo ari iki conyene ca cintuze c'igitoro. Reka ndakudondagurire vyihuta gusa. Uburundi buri mu ihumbi kuva mu 2015. Bon, bwavyinjiyemo kuva kera mugabo reka duhere kubivugwa kubigaragara uno munsi biri no mu masentare mpuzamakungu. Uburundi buri mu ngorane mu ihumbi nukuvuga muri crise politico sécuritaire kuva mu 2015. Ibi bibazo bitukwa abarongoye Burundi. Ubwa mbere byatukwa president Nkurunziza yaratwara kuva 2015 gushika 2020. Uno munsi kuva 2020 gushika 2025 biriko bitukwa Evariste Ndayishimiye. Ico kibazo kiri contre lui. Isanare mpuzamakungu donc ya Afrika y'ubuseruko ya East African Community yaraciye urubanza aho yeretse Ndayishimiye na leta yiwe yuko manda ya gatatu ya President Petero Nkurunziza yahonyanze amategeko y'u Burundi bwiza shingiro n'amasezerano yarusha igahonyanga kandi n'amabwirizwa mpuzamakungu agenga ujya muryango wa EAC. Barabimwereka mu mpapuro mu rubanza rwasomwe banamusaba bati gerageza rero utunganye ibintu usubize ibintu mu buryo. Ndayishimiye rero nubona ko yavyanze yanavuze ngo reka ngo je nta n'ivyo nzi ntazi ndabona. Uribaza umuntu yanayoboye ejo bundi muryango wa East African Community akishura gutyo abarundi tukakoma amashi tukavuga yuko by'ukuri yishuye kandi bon bijya ni haute trahison mu bisanzwe. Alors iki ni kibazo kimenda guhaye hari ikibazo cyo kiraba uno munsi nitugitebe ko wavuze ko tuvuga ivy'igitoro raba uno munsi bariko baravuga ko abasirikare bacu bariko baragenda muri Kongo vyifashe nabi bavyifatanamo nabi kubera bafashwe nabi bariko bahonerayo imiryango nta makuru ironka. Ico ni kibazo kiri contre lui mugabo il s'en fout ntaco bimubwiye ivyo biri contre lui mugabo mba numva umenga bon ingaruka izi z'ubukene bw'igitoro nibaza ko zimunaniza cyane. Ivyo bindi arashobora kwica amatwi kumbure ntawe wari muri Kongo ariko arapfirayo ego bibazwa we ego mugabo c'est pas comme le carburant. Mbona umenga ingaruka zavyo ziramunaniza cyane kurusha uko mu gihugu rien ne va. Amaproje aba y'igihugu aba yateguye ntakogwa kubera babuze igitoro osi. Bon nivyo nyene bivuga mugabo nshaka kukwereka arafise inyungu ariko arabikuramo. Nababwiye mwabonye amahera iryo shiramwe Prestige ry'umugore we rironka. Hari ikindi tutavuze muri za miliyoni 30 avuga yuko arizo zinjira mu gihugu ku kwezi. Iyo bishite Prestige ikazana kijya gitoro nivyo njeje kubabwira muzorabe n'amatangazo ahora sohoka. Iyo izanye kijya gitoro bagashobora kwinjiza ayo miliyoni miliyoni 200 cyangwa 225 z'igitoro z'amaritero y'igitoro ari essence sivyo. Nagira ndababwire murashaka murabe bahora bandika ubushikiranganje bw'ubudandaji bukandika cyangwa iyo sopebu nyene bukandika amastation ya ronsi gitoro. Kenshi muzorabe baronka 10,000 litres amastation cyangwa 20,000 cyangwa 30,000 sindi muzoharura. Iyo muziharuye izo station zose zahawe mu gihugu kuko basohora liste yo mu gihugu muzosanga mugwijije ayo mastation n'amaritiro bahawe muzosanga ata maritiro imiliyoni 5 bashikana ni vyigera bishika kenshi no miliyoni n'amajana 5 miliyoni 2. Alors bica bisigura iki za miliyoni 200 zindi bobo barafite ingene abantu barabona igitoro kiri kuri marché noir. Yego nivyo hariho ikiva muri Kongo cyangwa Tanzania rimwe abantu binjiza ariko cyinshi kiva ngaho nyene kiraza kikagenda mu matanki yandi baragishira mu masosiyete amwamwe kigasoka buhoro buhoro kigaca gisoka gute ni kimubona
des fois abantu bagenda bakakinywa kuri 8000 iritiro ukazona umuntu arakubwira ati hewe mvuye kunywa iritiro ibido ya 20 litre ndayiguze 1700 ndayiguze 1800 ndayiguze 1500 nukuvuga ivyo rero nivyo ndababwira muharure amamiliyoni 70 ingahe abo bantu baronka ku mwaka alors nukuvuga rero yuko harimo ikintu inyungu z'ubusazi zibarengera no mu bwenge unyumvirize neza ayo mahera sinzi ko muri ko muraharura uko angana iyo uronse imiliyaridi 80 bon nivyo ntayaronka wenyene mugabo nakagwi harimo abakemo muri Sopebu harimo abo bagenero bazabarahako harimo iyo societe yabo Prestige muharure ayo mahera donc banunuza mu banyagihugu erega ayo mahera aragera igihe akakurengera mu bwenge none gayine se hajya muhora mwumva avuga ati jewe ari imbere y'isi y'abarundi akavuga ati ndanezerewe kubona uno munsi ngene abarundi bishimye n'ubwa mbere kuva Burundi bwitwa Burundi abarundi banezerewe babayeho neza bajya gatatu none ivyo nta urabivuga none wumvaga ine jewe wumva noshobora kumenya monde ndayishimiye abarimo kugira vuga ivyo naha rero mvuga nti naha umbaje atariko après tout ico kibazo kiri contre lui biri contre lui nyene mugabo wewe si hari wewe babona ko byose bimeze neza sinzi vema ko ari kwisi sinzi ko aba ari mu wundi mwuka ariko jewe ico kibazo sinocishura ati biri contre lui kuko biri contre lui nagusiguriye ni byinshi cyane uno munsi ndazi hari ibindi bintu byinshi biko biraba biri contre lui ni ingorane nyinshi barakre ingorane nyinshi ziragati yabo no umugambi wabo bafite ingorane nyinshi bon voilà naho no kwishura yuko jewe mbona umengo reka mere nko kwishura directement mbona umengo ivyo wewe uvuga ko biri contre lui abi pejeje agize le pour et le contre nibaza ko ahitamo kuvuga ati reka mbandanye nironkera ibi miliyaridi ejo hirya ejo igihugu bene utiko amaze kugaterega nejo hirya ejo dushaka kuvyuka Burundi bwatembaga yatani faranga rurimo biya bivugerega kubera abazi gituma araronka des rapports alors je nibaza rero ko agira ati nzoba narigiriye niba tababangandaguye abadukorana nzoba narigiriye mu kindi gihugu kuko je niko mbona baharura kuko namanda bivuga aba bantu batwara igihugu cacu no munsi ugiye kubiraba bigenza nk'abacangero aba mercenaires ntushobora kwibaza ko ari abarundi bari kubavyarira muri ubwo Burundi biteze kazoza k'abana babo canke abuzukuru babo nico gituma mvuga nti biteye amakenga biteye ubwoba nico gituma ntashobora kumenya ngo nishure gute kuko nivyo biri contre lui ariko wewe ntavyabona canke avuga ati izi nyungu je ndabikuramwo zirampagije ibizoba ejo canke hirya ejo ntibindaba nuko ndabibona kuko hariho n'ibindi bibazo byinshi ubona yuko adashaka gutorera umuti kuko agira ati ntibindaba akarorero kanyuma nohereza ko muri no mwanya ndaguha akarorero uno munsi turi kwa kabiri kuwa mu ndwi iheze kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu baragira inama akagunyene k'abategetsi bamwe harimo abo mu mugambwe harimo abo bagenero harimo abo bashikanje bamwe bariko bariga iki kibazo nyene cy'igitoro barakivugana ndababwije ukuri ndayishimiye yababwiye ati umviriza rero ndababwiye iki kibazo jewe ntikimena umutwe ntigishobora kumena umutwe kuko iki kibazo no kuva kera ati twarava igitega tukaze Bujumbura n'amaguru ati abarundi ntibabimenyere niyo conclusion yagize urumva umukuru w'igihugu iyo hageze ko yishura nabo bari kumwe mu nama gutyo mesadiske sadi na rero ndakubwira nti nibaza ko biragoye gutahura utari ndayishimye nyene bitahura kumurereka tubane tuyage n'abandi twumve ico babivuga ko jewe mugabo hariho ibintu binanira gutahura kubiriko biraba mu Burundi cyane kubiri mu mitwe y'abategetsi b'u Burundi kuko ntashobora gutahura ingene bareka igihugu kikagenda gutya nyene kandi nkuko nabivuze hariho des solutions kumburereka des solutions ndazi turaza kuzicako ego ikibazo mfise ndabikubaza hanyuma reka mpakanya abasavye Ndondeza niwe yatanguye avuge hakurikire Salvatore Ndondeza ne yaheza na Bobo ego ndabaramukije cyane gose nabashimiye no kuri kino kiganiro haje kugita africaine mwaje kudutegurira hano kuri X
nkanabatera n'intege ati muzohore muza kenshi reka hano haraho amaspace tukaba dukeneye abantu baza batuzanira amakuru y'ibintu basesanguye neza ndazi yuko musanzwe mufite indi mihora myinshi mucako ariko n'ukuri ndabahaye ikaze ngaha kuri X. Dr Bob yambo cane ndabashimiye rwose kuri kino kiganiro mwazi ko nari nakibasavye ndavuga ati n'ukuri birakenewe abantu baravuga ati tuganire ku vy'ibitoro ariko ni vyiza ko abantu baba bagize amatohoza bashobora kuza kubivuga n'ukuri sinje mfise ikibazo cane rwose ku vyo mwasiguye ahubwo ndacashaka kubandanya kumviriza nk'uko mubivuze ati amasolution araza kumvikana na yone j'espère yuko dushikira niyo parti jewe nje gusabira ntakambira neza abatrip yuko mwotwugururira comment section ngaha aye nibaza yuko umuhost yoba yariko akoresha ordinateur mu kugurura ino space nagomba ndamusabe host hamwe mushobora kuyiconnecta gatoyi muri ino space nyene muciye ku telefone biraza guca bitwugururira comment section hari igihe bihora bidupermeta kubandanya duheyajisa ku biba biriko biraba no kugira ngo ari ivyo twumvise dushobore kuvyandika hanyuma tubipartage n'abandi bashobore kubipartaja eko ari uko yereka n'ivyo nyene nari nje gushikiriza ndeka nkomeze numviriza ndabashimira kandi kuri kino kiganiro murakoze ndondeza eko hakurikire Salvatore nibaza ko bamwugururiye nawe ntawe nkibona hokurikira Bobo muratwumva abandi ariko muriko muranyumva twumve ko ari ikibazo ciwe ego twebwe abandi turakumva. Okay hovuga nkwakuzi muranyumva ego turakumva murakoze ni kumva ijambo ndashimiye Dr Bob kubyo yashikirije cyo yerekanye yuko igihugu yuko cyamaze kugwa mu gisanganya nadashimiye wenyine ngo aranavyivugire ko ata solution hanyuma turavye igihugu aho kimaze kugera mu by'ubutunzi n'ibigisubira inyuma nta y'igisolution rero tukavuga yuko intwari ntizidoga zishakamo ibisubizo rero muri ibyo bisubizo hari ibisubizo dufise atari ko tudashaka rimwe na rimwe kuvyirengagiza bimaze kuboneka kandi kaba ariko karakaryo keza ku barundi bagashigikira ibintu bihari kuko biraboneka ko uwo mwasi aremvye mu nzira zose mu butunzi no kuri diplomasi rero tukavuga none igiki kitubuza gushigikira ibintu bihari bituma iyo ntwaro yohava ivyo bintu bihari hariho abafashe inzira y'umuheto kandi abonye uwo muti uzotuma bahava kubera nta butegetsi bwikura naho biriko birapfa gutyo ntibashobora kwikura ubutegetsi burakurwa nabo barabavuga kuguma abantu babyeja nka za mujerisi ibyo bizobakura rero nkabona yuko nkabazana igiti kibuza none abarundi gushigikira abo bahagurutse kandi aribo batuma CNDD ishobora no kugenda mu makosa igatuma imipaka y'ubugwagwa igatuma CNDD ijabuka gutwara ibibazo byo mu Burundi mu yandi mahanga kasubira nkabaza Bob mbega hari indi solution abona yorukiyo y'umuheto yoshoboka kubera iyo ntwaro ishobore gusenyuka ikava kubera ntibazokwikura bonyene nkabangeze ijambo ngira ni ndasubira gusaba ijambo ego urakoze duhe na Sharangabo sinzi ko muri ko muratwumva ndabumva ine ego me mwiriwe neza mwiriwe
rero jewe nanje hari icyo nshaka kuvugaho gakeya ariko nongera mbaza n'ikibazo Bobo kandi ndabashimiye cyane kubona kino kiganiro mwagitunganije by'ukuri ibibazo biri mu Burundi cyane cyane duhagaze kuri ibi by'igitoro nk'uko mwabivuze ni ibibazo bikomeye cyane ubona ko ata murundi n'umwe abona aho biriko biraja rero hariho ibintu twagiye turabona cyangwa abantu benshi bakunda kuvuga babona bijanye n'uruhara rw'umukenyezi w'umukuru w'igihugu byo abantu bakunda kwita domination haba mu nzego zose ugasanga aradomina bivuze ko uravye ingingo zose zifatwa akenshi iyo bavuze ngo bahora bavuga ngo niyo ngo hako uba kuba wegereye umukuru w'igihugu wotuma uba wegereye umupfasoni wiwe hariho n'idose uba ukeneye yihuta cyane kurusha abegereye umukuru w'igihugu birakunda kuvugwa mbega ubwo ntibishobora kuba ari muri iyo nzira ya domination cyane ko twayibonye ku bapfasoni bamwe bamwe vuba cyane nk'umupfasoni wahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera yatwara Zimbabwe Robert Mugabe aho bavuga ko umugore wiwe nawe nyine ya domination ziwe zatumye igihugu gishika kure ubutunzi bwose ibintu byose ugasanga bigaruka mu muryango wiwe wenyene aho hageze n'igihe umukuru w'igihugu usanga afise inguvu zike cyane adashobora gukora ikintu na kimwe umugore we adafashe ingingo atacemeye biranavugwa sinzi nta makuru mfise ko hariho n'abantu perezida Ndayishimiye ashobora kunoma umupfasoni we akavuga ati no uyu ntashobora kuja aha biranavugwa ko hariho n'amadekre amwe ashobora gutabura ibyo ntabyo nzi ariko byagiye biravugwa eske iyi domination ntishobora kuba ariyo ituma kumbure Ndayishimiye acafata n'icareka akisanga kubera ko bagomba kuja imbere y'abarundi gusigura atari umugore wiwe ugasanga nta kindi nta yindi nzira ugasanga yahisemwo ivyo. Ikindi kibazo kigira kabiri we Bobo Rugurika warakoze amatohoza menshi cyane uravugana n'abantu benshi bo mu nzego z'igihugu uravugana n'abo mu iperereza uravugana n'abantu batari bake mbega wewe iyo uvuganye n'abo bategetsi iyo uvuganye n'abo bantu bo mu iperereza bo bavuga iki baravuga ati twe natwe ibintu turabibona ntaco tubona turi bukore turabibona ariko ibintu byature urumva nabo impumeko yabo nabo nyene bumva kumwe batangazwa n'ibyo bintu biko birabacaye cyane nk'abantu babegereye inzego nk'abantu baba bafata ingingo nk'abantu babogira ico bavuze ico bashikirije wumva bavuga iki impumeko yabo iyo muri ko muravugana kubijanye n'ibintu biriko birakorwa murakoze cyane. Ego urakoze Bobo Rugurika ngira wowe urishura aba babiri duce twakira abandi kugira ngo kumbura ibibazo ntibikubane byinshi Nkwakuzi na Sharangabo. Ego murakoze uyu wa mbere wavuze yitwa nde? Nkwakuzi yavuze numvise ko bon nawe ari mu bari mu kangaratete yumvise cyangwa abonye ingene igihugu cifashe muri uno mwanya hanyuma aravuga yuko wewe yibaza yuko umuti ari uko bajya abantu bategereza gukugwa kugira hazoboneke izindi nyishu ziza kuri ibibazo byugarije igihugu ni point de vue yiwe kandi nibaza ko nshobora kuba nshigikiye naho kumburejeho umwuga wanje ndafise uko aha turi mu by'umwuga kuko bon ndashobora je ndafise uko niyumvira ibintu kandi naje ndafise point de vue nk'umunyagihugu canke surtout nk'umurundi alors kuko n'ubundi naje ndemeza ko iyo umuntu adashoboye gutorera inyishu ibibazo byugarije igihugu mu bisanzwe mu mategeko kandi mu byiza mu bugwaneza uwo muntu arakinjura akabisa abandi batora inyishu canke agakugwa hari inzira nyinshi rero zo gukura abantu bananiwe alors yavuze ibintu rero ngo byo kuvuga ati ko hari abamaze ngo gufata iyo ntumbero yo gukura ubwo butegetsi urumva aha twoba turiko turaja muri politike
iki kibazo uno munsi dushaka kuguma kuri iki kibazo c'ubutunzi na cane cane iki kibazo c'ubukene bw'igitoro bunyegeje ubusuma bukorwa n'abategetsi. Numva rero vyongora biraza kungora gutanga inyishu yo mushimisha kuko